akiri mutonyi cyane twaba turi kumwe agenda iwabo tukadugana umusozi tugiye iwacu mbere ku kiraro bikanamugora ingene hajabuka ariko akagerageza uburyo bwose akajabuka tumaze gushika muhira akadufasha ibikorwa. Hari igihe rero jewe nagomba nk'ukwanka kugomba kuyora amase akambwira ngo waya mase yayore ngo niyo avamo ikintu ubwa nkaraba uwo mwana ariko arabivuga nanjye ndamusumba nkumva yuko harimo ikintu harya umwana muriko muragendana naho uba ari mutonyi urashobora kubona ati umuntu arimwo akamaro uravye ingene yifata. Ico gihe yaraza ari mutonyi ntebwa natangure n'ishure akaza yambaye uniforme zirya zo muri primaire abantu benshi baho tubaye bakavuga ati uwo munyeshuri afise ubwenge munganuka yiga mu wa kangahe tukababwira ngo mu wa gatandatu bakavyemera uko nyene kandi atari uwa mbere yari afise kuko yari umwana akerebutse cane. Hakabaho agatabo sinzi ko akivyibuka kaba kari muhira yarumva bakuru banje bariko baragasoma naho ivyo yasomye bikaja mu mutwe iwe hanyuma akaca bifata yagafashe nawe ariko arasoma hahandi nyene abantu bahari b'abakozi baje gukora bakavuga ati kandi n'ivyo ivyo ariko arasoma mugabo ico gihe ntiyari bwaje kw'ishuri. Rero ico ntera umunezero hanini nyane kubera ca gitabo wasoma utazi ivyo uriko urasoma ubikura mu bwenge kuntu wabifashe waragisomye kandi cyakubereye akamaro keza mu bugingo bwawe. Nico gituma twosaba Imana ko yogukomeza no kwizera yuko byose ibyo wipfuza ushobora kubishikako mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'impwemu nyene ubandanye wizera Imana ko ari gushikanye ngaha na cane cane kubaha abakuru n'abato ukubaha abavyeyi kuko jewe nkiri muto umuvyeyi ankariye narumva menga birambabaje mugabo kugeza ubu maze kuronka umwana ndabona yuko natwe tuba twaragoranye. Umwana aragoye kugeragere mu rugero umuntu aba agezemwo aho ushobora kugira ico wifashije nawe ico twogusaba nuko wobandanya wubaha umuvyeyi kumwe baca wa mugani ngo inyundo irakura n'isumbi yayujuje naho wowe umaze gushika ku rugero rudasanzwe hamwe wamuvukanira avuga yuko baba bagukubira inkofero umuvyeyi we yaguma ari umuvyeyi kuko nta agurishwa camuca wa muririmbyi naho bamugura uwo waba rose n'uwo nyene. Ico twosaba rero no kubandanya wizera Imana hanyuma natwe abagukurira canke imiryango umenye yuko hariho ico turushije mu vy'ubumenyi n'ivyo amagara y'abantu hamwe ushobora kuvuga ati iki kintu umerewe gutya kigire gutya kugira ngo kigire mu bugingo bwawe hagire ikimazi canke uronke inkomezi kuko ubwenge umuntu arabuvukana ariko ubumenyi abukura mu bantu mu bamwigishije mu bamureze. Tuvuga rero ubu ko uteye intambwe y'ubumenyi ubwenge bwo wari wabuvukana Imana yari yabuguhaye rero mu bwo bumenyi nico gituma twifuza n'ubundi bumenyi bwongere bwiyongereko dukoresheje amasengesho no kwizera Imana yuko ari ibidushoboza ku bwacu two nta nico twokwishoboza ariko we turazi turi kumwe n'Imana byose ibyo twifuza ko dushobora kubishikako tugere Kristo.